Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye. Mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvugwa muri uno mugoroba, aho abanyagihugu batari bake bemeza ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bumaze gukora amabi atagira izina. Akaba ariho benshi bahera bavuga ko igihe cyari kigeze kugira ngo abarundi bafatane mu nda amaze bikureho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Imboneshakure yaraye ihaswe kugandagurwa n'uwo igendanira. Abanyagihugu basaba ko wakoze iryo bara atarekurwa, kandi hakaba n'amakuru avuga ko byose byakozwe mu mugambi wateguwe wo kwaka ubuzima. Iyo mbonerakure yari isanzwe igendanira umutegetsi ukomeye cane. Turabivuga ko mu idanido ry'amakuru aho tuza kubabwira byinshi biteye ubwoba kandi babaje, byerekana ko amabi ariko araba ngaha mu gihugu c'u Burundi ateye ubwoba. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho amakuru adushikira avuga ko wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Arengiyome Bunyoni adahumuriza. Hakaba hari amakuru avuga ko umwanya uwari wose ashobora guhura n'ingorane zikomeye cane, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye abihatiwe n'umutambukanyi we bahejeje gutanga itegeko rikomeye cane rireba ubuzima bwa General Arengiyome Bunyoni. Nabyo nyine muraza kubikurikira mu idonido ry'amakuru. Turaza no kubabwira ibintu bitangaje kandi biteye ubwoba biriko birabera muri komine Gihanga, aho abatari bake bibaza ubu bwicanyi buriko burakorwa arinde uri kubutera, ndetse bamwe bakavuga ko byose bikorwa n'abajejwe intwaro bari mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize. Wecu busabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha ko n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, aka ni kakoryo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Tutatevye rero amakuru yacu tatangurire muri komine Mukaza, aho imbonerakure yaraye ihaswe kugandagurwa n'uwo igendanira. Abanyagihugu basaba ko uwakoze iryo bara atorekurwa kandi ko yahanwa bimwe by'akarorero. Iryo bara ryabereye muri quartier Jabe ya mbere mu ijoro ryakeye ku igenekerezo rya 14 ukwezi kw'icenda 2024 igice cy'isaha 3 z'ijoro. Iyo mbonerakure yaraye ihaswe kugandagurwa yitwa Karagabuye, iba aho nyine muri iyo quartier. Nkuko biriyo mu mbonerakure, Karagabuye isanzwe igendanira kenshi umukuru w'iyo quartier Jabe ya mbere azwi ku izina rya Niyonzima Aline n'umukunzi wiwe. Aho chef de quartier aba ari n'umukunzi wiwe. Kenshi iyo mbonerakure baba bari kumwe kandi umunsi ku munsi. Mu ijoro ry'ejo hahise uwo mukuru wa quartier Jabe ya mbere ari kumwe n'umugabo bakunda gusohokana benshi bita umuhabara yitwa Mujakazi Leo Fidel. Bose na mbonerakure bari bateramiye nk'uko byama mu kabare kari aho bita kuri tele. Ni muri iyo quartier nyine ya Jabe ya mbere. Mu nyuma wa mugabo Mujakazi yarahaye yambonerakure telefoni yiwe kugira ayimucungire. Bakomeza bihereza ibinyobwa. Niho yambonerakure Karagabuye yava aho bari bicaye yerekeza muhira. Ntawuzi ico yaragiye gutora canke kuraba. Haciye iminota mike wa mugabo Mujakazi yaciye ava aho yari yicaye aja kurondera yambonerakure, aca ayisanga mwibarabara hafi ya Interbank Jabe.
ayibaza impamvu yamutwariye telefoni. Akimubaza wa mugabo yaciye asokorora ikibugita kirekire yari yitwaje aca atangura gucumita iyo mbonerakure ashaka kuyigandagura. Yatanguye amucumita imbugita yo kw'izosi aca agirwako n'iyindi yo mu mafyiko. Iyo mbonerakure yaragerageje kwirwanira, abantu baca barabanguka gutabara, baca bahamagara abapolisi. Iyo mbonerakure yaciye inyarukanwa kwa muganga aho iriko ivurirwa ku bitaro biri kw'Ijabe. Uwo mugabo nyine gukora ibara Mujakazi Leo Fideli yaciye afatwa ejo nyine hahise aca atwarwa gupfungirwa mu gasho ka zone Bwiza, ariko amakuru adushikira yemeza ko umukunzi wiwe chef de quartier Niyonzima Aline ariko akora ibishoboka byose kugira Mujakazi arekurwe. Ibyiyamirizwa n'abanyagihugu bavuga ko bose ryaba ari ibara kubona umuntu wakoze ikibi nk'icyo arekurwa adahamwe. Abanyagihugu basaba ko inzego z'umutekano zitohirahira ngo zirekure Mujakazi nk'uko atari irya mbere akoze ibara nk'iryo. Kenshi akabikora yitwaje ko atigera apfungwa kuko aca avugirwa n'umukunzi wiwe Niyonzima Aline. Basaba ko Mujakazi ahanwa by'akarorero kuko yaraye ahazwe kugandagura umuntu Imana igakinga. Bavuga ko ibi bimaze igihe kirekire biva mu gihugu cyose cy'u Burundi, ariko bikaboneka ko ari indakorwa ko zitigera zihanwa n'ubutungane. Akaba ariho benshi bahera bavuga ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bukwiye gusezererwa hakiri kare kuko ari ubutegetsi budakorera abenegihugu ahubwo bukorera akarwi gato cyane kamaze igihe gapfukamye mu nda abanyagihugu. Amakuru yacu tubandanize muri komine Gihanga aho hari inkuru ibabaje kandi iteye ubwoba. Ninde ariko aranyuruza abantu bose mu ntara ndetse no muri komine Gihanga, bikaboneka neza ko byose bikorwa n'abajejwe umutekano bafatekanije n'iperereza rikorera umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Uwa mbere yanyurujwe ku igenekerezo ry'Icyenda ukwezi kw'Icyenda 2024 hari haramukiwe kunyuruzwa Meransi Ndayizeye yari amaze hafi imyaka 2 arongoye umutumba wa Kagwema ya mbere muri komine Gihanga. N'umunywanyi wa CNDD-FDD atari akundwa n'abarwara umugambwe yari yama ariko aratumwa ko mu mugambwe kwisigura. Yari yagiranye ikibazo na Olivier Nahimana atwara imbonerakure muri komine Gihanga. Uyu akaba yamusaba guheba uburongozi bw'umutumba ngo hashe murumuna wa Olivier. Anamwagiriza ko azotuma CNDD-FDD itsindwa muri Kagwema. Mu bamunyuruje haravuzwemo umukozi w'iperereza yitwa Lambert, haravugwa Nestor Munezero batazira Biki. Igihe Meransi Ndayizeye anyuruzwa yahamagawe na telefone 69071564 ngo bahurire ku ibarabara LN5 aho rihurira n'irya 5 rya Gihanga. Iyo nimero twasanze ari iya Ngendahayo Jean Claude avuka ku Ndava muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke, agakorera iperereza muri komine Mutimbuzi. Meransi Ndayizeye ayatwawe n'abari muri community d'abord cabine yera ifise ibiyo bitabona. Wa kabiri ni Jean Marie Bizimungu n'umugwizatunga avuka muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza, ariko akagira urugo ku Mutakura mu gisagara ca Bujumbura. Jean Marie Bizimungu yanyurujwe ku igenekerezo rya 7 ukwezi kwa gatandatu 2024 mu gihe yari avuye Igihanga ahitaniza imfungurwa abungeri, aca afatwa n'abambaye impuzu z'igipolisi ageze hafi ya klinike i Bujumbura. Yinjizwa imodoka ya tagisi. Kuva ubwo nta gakuru kiwe. Haravuzwe abakozi b'iperereza Igihanga baba barabigizemwo uruhara. Haravuzwe kandi umukuru w'iperereza mu gisagara ca Bujumbura mu bagerageje guhabya abariko bararondera Jean Marie Bizimungu. Wa gatatu ni Guillaume Gahungu, n'umwigisha wa Itabi Gihanga, yahoze aserukira umugambwe MRC Rurenzangemero,
yaheruka kwinjira muri CNDD. Ku igenekerezo rya 17 ukwezi kwa 4 2024 Guillaume Gahungu yiribanye n'imbonerakure Nestor Munezero batazira Mbiki bongera baragoroberezanya. Isaha 2 z'ijoro Mbiki yajanye Guillaume Gahungu ku ipikipiki batera baja kuri RN5 hamwe nyine Merance Ndayizeye aherutse gufatirwa. Haravugwa community Toyota Hilux Tabo Cabine yera yoba yagiye ijanye Guillaume Gahungu. Kuva ubwo nta gakuru kiwe. Ku murango hari community zibiri ziperereza zari zagumye zitembera igihanga, imwe iravamwo n'abagiye kuraba neza urugo rwa Guillaume Gahungu. Wa kane David Bamporiki n'umunywanyi w'umugambwe Seneri ava ku Kagwema muri komine Gihanga. Muri 2015 yarigeze guhungira muri Kongo ahunguka n'umuryango wiwe muri 2018 abanje kuronka uruhusha rwa musanteri wa komine Gihanga. Kugira ikingire David Bamporiki yagerageje kwiyegereza Olivier Nahimana arongoye imbonerakure muri komine Gihanga. Ku igenekerezo rya 21 ukwezi kwa 2 2024 David Bamporiki yirirwanye na Olivier Nahimana mu nyuma bajana gusangira icupa mu kirabo mu Kagwema. Aho niho David Bamporiki yakuwe n'abagabo bari bambaye impuzu z'igipolisi bari muri community Toyota Hilux Tabo Cabine yera ifise ibiyo bitabona. Kuva ubwo nta gakuru ka David Bamporiki. George Ndimbona niwe wa gatanu batazira Manyenye ni umunywanyi akomeye w'umugambwe Seneri muri zone Buringa ya komine Gihanga. Ku mugoroba wa 29 ukwezi kwa 2 2024 Manyenya yariko asangira agacupa n'abagenzi mu kirabo cyo ngaho i Buringa. Niwe afatwa n'abagabo batandatu bafise ibigwanisho bari muri vatiri Toyota Speed isa n'ubururu. Akiza aho mu kirabo hariho imbonerakure zibiri zari zaje zicunga Jeo Nimbona. Kuva ubwo nta gakuru kiwe kigeze gasubira kuboneka. Wa gatandatu ni Samuel Mukeshimana n'umupasitori w'ishengero rya Iriyoni muri village ya 5 Igihanga. Ku igenekerezo ry'umunani ukwezi kw'icyenda 2023 mu gihe ariko aracyatuza amatafari ku muzinda, Samuel Mukeshimana yaranyurujwe n'uwatwara iperereza mu ntara ya Bubanza. Tangishaka yamuhamagaye ngo afise ico amubaza, aca yurizwa community Toyota Hilux Tabo Cabine yera ifise ibiyo bitabona, aba arafashwe gutyo. Pastor Samuel Mukeshimana yamaze hafi amezi 2 atabuzi yari. Ico gihe cyose ariko arahohoterwa bikomeye ku cyicaro gikuru cy'iperereza i Bujumbura. Yakubitwa abazwa amasengesho yakoreye General Bunyoni ngo azobe umukuru w'igihugu. Bunyoni nawe turaza kumugaruka ko mu makuru yacu hanyuma aho amakuru ari kumuvugwaho adahumuriza. Amaze kuba intere hamwe babona ko ageze ku kanyuma, Samuel Mukeshimana yarasohowe n'iperereza aja gutabwa kwibarabara. Imana irakinga aronka abamutora aravurwa arakira. Wa karindwi ni Desire Sindayigaya yari umuganga w'ibitungwa wa zone Buringa muri komine Gihanga. Mu gatondo ko kwigenekerezo rya 6 ukwezi kw'icyenda 2023 Desire Sindayigaya yabanje kuja kuraba inka ziwe aho i Buringa. Niko kuvayo aja kugura umuti kuri farumasi y'Iburinga. Mu gihe yariko araganira n'ukora muri iyo farumasi niho haza umuntu ahamagara Desire Sindayigaya ngo hari uwumurondera. Uwo yamurondeye yari Tangishaka yatwara iperereza mu ntara ya Bubanza. Agishika ku modoka community Toyota Hilux Tabo Cabine yera ifise ibiyo bitabona, Desire Sindayigaya yayinjijwemwo ku ngufu, aba aranyurujwe. Kuva ubwo nta gakuru kiwe. Ni bande bakora aya marorerwa? Hari amazina amaze kuboneka muri bino bintu. Irya mbere ni imbonerakure Nestor Munezero batazira Mbiki, aramaze kuvugwa mu inyuruzwa rya Guillaume Gahungu na Merance Ndayizeye. Mbiki azwi nk'inderetsi iperereza, avugwa ko anakorera iperereza ry'umugambwe CNDD FDD.
uwa kabiri ni Nderetsi iperereza yitwa Lambert iravugwa mu inyuruzwa rya Melansi Ndayizeye. Lambert yoba anakorera iperereza ry'umugambwe CNDD FDD. Uwa gatatu ni umukozi w'iperereza Ngendahayo Jean Claude avuka ku Ndava muri komine Buganda agakorera iperereza muri komine Mutimbuzi. Aravugwa mu inyuruzwa rya Melansi Ndayizeye. Mu banyagihanga banyurujwe hari abo amatelefoni yabo yabonetse ko yaciye akorera muri komine Mutimbuzi. Abo ni nka Guillaume Gahungu na Jean Marie Bizimungu. Ubwo Ngendahayo Jean Claude yariko arazikoresha. Uwa kane ni umukuru w'imbonerakure muri komine Gihanga Olivier Nahimana. Yaravuzwe mu inyuruzwa rya David Bamporiki na Melansi Ndayizeye. Olivier Nahimana ubu yahawe kurongora imbonerakure muri komine yagutse ya Mpanda Gihanga Rugazi. Uwa gatanu abatwaye iperereza mu ntara ya Bubanza Tangishaka na Posiye Bigiruwuhiriwe. Nabo nyine baravugwa mu inyuruzwa y'abanyagihugu bo muri komine Gihanga. Uwa gatandatu ni Musitanteri Paul Ndayisaba wa komine Gihanga aravugwa ko afise ruhara mu inyuruzwa ry'abanyagihugu bo muri iyo komine. Inshuro zibiri zose byaravuzwe ko abaje kunyuruza babanje guca ku biro bya komine kubonana na Musitanteri. Aho ni nko mu inyuruzwa rya Guillaume Gahungu n'irya Melansi Ndayizeye. Uwa karindwi duherutse kuronka amakuru avuga uwitwa Deo Sabimana batazira Muhumure arongoye imihari ikomoka kuri CNDD mu ntara nshasha ya Bujumbura Meri, Bujumbura Rirare, Bubanza na Cibitoke. Uyoba ari nawe atwara iperereza rya CNDD muri ako karere kose. Uyu nawe yarahawe Communite Toyota Hilux double cabine yera ifise ibiyo bitabona. Uyu aravuga ko yoba ari mu batunganya inyuruzwa ry'abantu muri ako karere kose. Yoba amaze gukorera cane mu makomine ya Gihanga mu ntara ya Bubanza na Mabayi mu ntara ya Cibitoke. Abo bose bagizwe intakorwako baravugwa ariko ntibigera bakurikiranwa ngo babanzwe ibyaya marorerwa. Uwogira umuco kuri aya marorerwa akorerwa muri komine Gihanga yo kwandikira Ndondeza kuri WhatsApp ku kamenyetso ko guteranya 32 46 56 51 95 kugira ngo abariko barakora aya mabi bose bahanwe by'akarorero kandi bamenyekane, kuko ibiriko biraboneka neza ko mu minsi iri imbere abariko barakora aya marorerwa bose bakwiye kujyanwa imbere y'ubutungane kuko atabutegetsi udahera. Tuve kuri iyi nkuru ijyanye n'inyuruzwa ririko riravugwa Gihanga, amakuru yacu byabandanize ku nkuru iteye ubwoba kandi ibabaje iriko iravugwa ku wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi Generali Arengiyome Bunyoni. Amakuru adushikira ava mu begereye Perezida Evariste Ndayishimiye ni amakuru yemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye abifashijwe n'umutambukanyi wiwe yabahejeje gutanga itegeko rikomeye cane kandi riteye ubwoba rishobora gusiga hitanye ubuzima bwa Generali Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi. Bikimara kumenyekana ibintu byahise bikomera cane mu bihangange bikomakomeye bikomoka muri CNDD cane abashigikiye ko Bunyoni yopfungurwa. Benshi bakavuga ko byanze bikunze hakugira ngo batume iryo bara riba bapfuma bahitamo gutorokesha Bunyoni. Aya akaba ari amakuru ari kudushikira, turi buze kugaruka ko amakuru yacu yo hanyuma. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.